Tolinga tolobela yo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya bawande okosambwa Polo pesi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Banyarwandakazi barundikazi ntanguje ngo banyarwandakazi kubera ko nabonye kuri cano benshi bankurikira n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi rero mwese nico gituma ntanguje uko ariko mwese ndabaramukije abakongomani ndabaramukije abatanzania no mu batanzania hari habumva ikirundi canke igiha gishaka gusa n'ikirundi mwese ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye kandi mwese abakoze subscribe ndabashimiye cyane mubandanye gukora subscribe musangize ibi biyago tuyagira hakuri tuyagire Vanessa abandi hama mutange na commentaire mukole like canke utabikunze ukoreho dislike anyway nuko mwese rero nizere yuko aho muri mutekanye nkuko rero mubibona kuri iyo foto iri kuri cover nashizeho ifoto ya Kizito Mihigo na Jeannette Kagame kubera ko nshaka yuko turabira hamwe dusesengure uruhara rw'abari n'abategarugori mu ntambara ziriko zirabera mu karere canke mu Kirundi abo tuvuga ngo abakenyezi n'abigeme canke abagore n'inkumi turabire hamwe uruhara nkatwe abagore abakenyezi tugira mu gihe cibiza mu gihe c'intambara mu gihe cy'amahoro mu gihe urumva muri ca gihe buri gihe kuko ibintu byose nagomba ndababwire yuko nta kintu na kimwe cobera muri kariya karere ngo kigira inguvu abari n'abategarugori batabifisemo uruhara cyaba kibi canke ciza nta na kimwe rero uno munsi turaba neza cyane kubijanye n'intambara ziriko zibera muri Kongo ariko kandi turabe no gutotezwa kuriko kubera mu Rwanda duce twongera turabe no gupenetra igihugu cy'u Burundi turabe ni bande babigiramo uruhara cyane tumaze igihe tuvuga ahari hagatera umebo nyene batwibwiriye ko bitwa ba killing machine ubu niko kagezweho niko dukoresha ngo ba killing machine barakora ariko wibuke killing machine hariho umutekera ubugari imbere yuko aja gukiringa imbere yuko aza kwica hariho uba yamuteguye neza imbere yuko killing machine aba killing machine hariho uwamutwaye amezi 9 aramwonsa yandero yamuhaye jewe sindi muri ba killing machine nibo babesha ngo umuntu ngo yonkangwe ntuzeye ngo ibi umuntu akora ngo aba yaravyonse no twe ntitubivuga muri ya sanse no yandero umuvyeyi amuha noneho na ya support iyo wa mwana w'umuhungu hariho indero nyina yamuhaye mwese muribuka nimbura umugabo uri kuranyumviriza nimba waragiriwe ubuntu ukagira mama wawe uribuka neza indero yaguhaye ukwisa hakaca haba na support umugore wawe canke umuntu mubanye w'igitsina gore hariho support kanaka aguha impanuro kanaka aguha iyo uri gukora ikintu icyo ari cyo cyose ivyo nivyo dushaka kuraba turabire hamwe kubera ko bigaragara neza yuko intambara zo muri Kongo abagore abari n'abategarugori bo mu Rwanda bari mu gatiko ka FPR bashigikiye ubwicanyi nubwo tuzi yuko abagore turabantu b'impuhwe turabantu b'ikigongwe turabantu mu ncamake
kamere yacu ntidukunze kubona dusesa amaraso bivanye n'ukuntu tuzi ukuntu igise kibabaza, bivanye n'ukuntu tuzi ukuntu umuntu aruha iyo yibungenze, mu kinyarwanda bavuga ngo yatwite umuruho wo gutwita, bivanye n'ukuntu tuzi umwana atugora mu kurera, na cyane cyane mu myaka 5 ya mbere, ukaraba inguvu umuvyeyi w'umumama ashiramwo mu physically closeness yukuba kwegera umwana cyane, kumuba hafi emotionally. Ibintu nk'ivyo tubiravye bituma niyo twumvise umuntu ariko arasesa amaraso mentally bica bidutwara kwibuka umuvyeyi w'uwo muntu bariko basesera amaraso, kwibuka umuruho yagize yibungenze mu Kirundi, mu Kinyarwanda atwite uwo mwana, ugaca utangura kwiyumvira icizere uwo muvyeyi yarafise ati reka nduhira ukuri guko umwana wanje niyakura azova mwikazofasha ibi, ariko hagera muri ya myaka yofashije umuvyeyi wiwe hagaca umwana yicwa. Akarorero kuri iyo foto murabona Kizito Mihigo. Rero reka tuvuge neza kuri Jeannette Kagame. Jeannette Kagame nawe n'umugore amaze gusaminda, n'umugore amaze kuvyara abana biwe 4 murabazi, aramaze kubona ico bita gusaminda. Egome wewe kubarera physically aboza abagira ntivyo bavyara mubayeho cyane, bivanye nuko yaciye aba muka president, bigaca bituma abafise abamusupportinga benshi, mu gihe nawe abafise izindi shingano z'igihugu yaba yagiyemwo canke arimwo, murabizi neza. Ariko ico ntigikuraho yuko yabaye nyina w'abana, ntigikura ko yuko y'amezi 9 nta muntu n'umwe yigeze amwakira ngo amubwire ngo mpanda kwakira ukwezi kumwe ndamugutwarire. Ntigikuraho yuko nubwo yoba yaratewe ntuzeye Apodoro ariko aribaruka, nubwo baramuteye ujya muti utuma umuvyeyi yibaruka atababaye, ariko nimba abana bose yabavyarira kuri cagihe cy'amezi 9 ntibisigura yuko ibimenyetso vya mbere yuko igise kigiye gutangura atabibonye. Yarabibonye, yaravyumvise, ariko agahindukira akaba kwisonga ry'abakenyezi dufise muri kariya karere, akaba kwisonga ry'abagore babicanye no muri histoire bazokwandika ngo abagore babaye kwisi babicanye. Jeannette Kagame akaba kwisonga, akashigikira ubwicanyi bwo kwica abana b'abahungu nka Kizito Mihigo n'abandi uriya Alexia mwabonye banize ahogwa yuko atokunda umuhungu bari bakundanye ngo nuko bashaka yuko ngo abo mukwe wa Kagame. Byose mwarabibonye. Ibyo byose akabikora yirengagije cyagise, akirengagiza. Urumva abantu b'abavyeyi ikiduhuza niyo umwarize uwundi acarira keshi na keshi, niyo umwabuze uwundi acayumva ko yabuze keshi na keshi. Ni kubera iki? Duhurira ku kintu abagabo benshi batazi. Duhurira ku ikintu cyo gusama inda. Ikintu cyo gusama inda ugatwara inda amezi 9 ukayibungenga umuruho, kugwara ibiki emotional. Burya umugore afise inda aca mu bintu vyinshi cyane, byinshi niyaryamye aho kuryama ngo aruhuke hari indoto zitandukanye nuko arota atibungenze. Umugore usanga ariko ararota, noneho niyo yibarutse hari ibindi acamo. Ivyo bintu bikunze kuduhuza nk'aba mama. Nico gituma keshi na keshi iyo wumvise umuvyeyi yabuze wumva babaye cyane, guko uca uza muri memoire yo kwibuka ukuntu umwana aruhisha, ukuntu umwana babaza. Ariko aba bagore canke aba bategarugori baba killing machine ku vy'ukuri, ubwo bucuti motherhood bakivana muri motherhood bakishira muri monsterhood, bakivana muri motherhood bakivana muri assisting God to create. Urumva Imana yadutoranije nk'abakenyezi kugira ngo ubwiza bwayo ibugaragaze bucishije muri twebwe, aho ishobora gusohora umwana w'umuntu ikamutuvanamwe yadukuriyemo akaja ku isi. Ariko hakaba aba bagore mu karere b'inkunda amahera, b'inkunda bintu, b'inkunda amazu, b'inkunda butunzi, bakivana muri ya position Imana yabahaye bakishira muri position
ugayibi kabisa bakigira intagondwa. Burya kuba intagondwa hari abantu biyumvira ngo intagondwa ngo n'abantu ngo bigomeka ngo kuri leta, nivyo definition tumenyera abanyamerika baduha, ariko no muri leta iyo bigometse ku banyagihugu babo bakabica nk'ibiriko bikorerwa abanyarwanda, leta iba yabaye intagondwa. Iriya leta ni intagondwa, ni leta y'intagondwa. Ariko nagomba ndababwiza ukuri, nta bubasha na buto abagabo bonyene ubwabo bafise, abagore tutabishizemo uruhara bw'uko botanguza intambara ikamara imyaka irenga 10, iyo ntambara ikibandanya ku bubasha bw'abagabo bonyene. Ntigishoboka. Rero nashaka ndababwire abanyarwandakazi, barundikazi, intambara yo muri Kongo, abakongomani bariko bicwa na leta ya Kigali, bari abagore bose kwisonga Jeannette Kagame babifisemo uruhare. Kubera ko bari abagore bahagurutse bakavuga ati twubahiriza ikiremwa muntu, na cyane cyane yuko tuzi ingaruka mbi zo kubura umwana, tuzi n'umuruhu umuvyeyi agira, twanse yuko muza muratunyururiza abana, kuko bari abana banyuruzwa mu Rwanda abenshi hari abatwagwa batabishaka bakatwagwa ku nguvu, bakabanza bajya abavyeyi bo kwerekanye ingaruka mbi z'abavyeyi bagenzi babo bariko baribwa abana ku nguvu. Bakavuga ati aba bavyeyi batwagwa abana ku nguvu bazogira ingaruka mbi, zimwe mbi, bazogwara depression, bizotuma noneho na ekonomi yacu y'igihugu isubira hasi, kuko abavyeyi benshi muri ko muratwara abana babo bari biteze ubufasha kuri aba bana bageze muri kazoza, kuko aba bavyeyi bariko barasaza, none mubafatiye abana babo murababivye, mubatwaye ku rugamba. Ingaruka mbi ya mbere nuko abo bavyeyi bariko baribwa abana batwagwa ku rugamba muri Kongo, abana bagafirayo. Abo bavyeyi bazosaza babe abavyeyi baboro, guko abana bo bafashije bazaba baritavye Imana. Iyo ni ingaruka mbi ku Rwanda, direct ku Rwanda. Ingaruka mbi ya kabiri ku Rwanda, ku bavyeyi bibwa abana babo bagiye kubaniga nk'aba Kizito Mihigo n'abandi bose muzibishe babaniga. Uriya musizi bishe, hari abantu benshi mu Rwanda muzi bugwaruka batarakwiza n'imyaka 35 bagiye banyuruzwa bicwa. Ingaruka mbi ngiyi ahiri. Naho hozoboneka umuprezida ayobora abanyarwanda avuga ngo ariko arabashira hamwe, uwo muprezida ntazoza gufuta agahinda abavyeyi biciwe n'abandi bagore, kuko bajya abana banyuruzwa n'abandi, bajya abana banyuruzwa n'abana nkabo babahenda ngo nimuze ico tubabarire bagasha babanyuruza. Bari abana ntibahamagagwa n'abasaza, bari abana banyuruzwa kwezwe n'abandi bana bugwaruka bakuranye, kandi abana bugwaruka bafise banyina bisigura yuko muri killing machine bari abanyina ntibigera bicarira abana babo b'abahungu bari under 25 ngo bababwire ibanga ry'urukundo, ngo bababwire ibanga ryo kugira intoke zitajejeta amaraso. Kuko bo bumva bamutumye ati genda utuzanire naka, yumva ngo biraheze, ngo ndamuzana nta kibazo, ndamuhamagaraze bace bamufatira ngaha bamutware nta kibazo. Mugabe cyatazi nuko bya bindi byose bagiye kumukorera wa mwana nawe wamuhamagaye bikuzako. Ivyo ntavyo bari abana babikora, ntavyo bazi, kubera ntibarose banyina babibigisha. Nukuvuga abategarugori bo muri killing machine ku vy'ukuri bahemukira igihugu cy'u Rwanda cyo kimwe n'abagabo babo, kandi ni nabo main resource of energy, nibo bahinguvu bari abagabo babo. Nagoma nababwiza ukuri yuko killing machine y'ingabo ni wicked, naba wicked, ariko kandi ni weak mu buryo batokwishoboza, batabishifisemwo, batabigiriwemwo uruhara nabo bagore babo. Ingaruka rero zo kufata umubanyi mwabanye imyaka 10, imyaka 20, umubanyi mwabanye muri Uganda, mugasubirana mu Rwanda mukiri bato, ngo mgiye kuba ku Rwanda, mukagubaka uko mubishatse, mugafatanya mu kwica abahutu bahasigaye no mu gutoteza bacitse kwicumu, ivyo byose mukabifatanya. Hagera igihe noneho hagati mugatangura guhindukiramwo, umufata abana biwe ukaba ubahindukirira, utangura kubanyuruza, ubica, kandi
ubwa mbere wari werekana ngo muri kumwe. Uno munsi killing machine, agatiko kariya agatiko k'abantu bake ari nabo bake batoteza abandi. Naho hoza umuprezida azovuga bati tuzobareka babe mu gihugu nta n'ubushamanza bazojamo, nico ahubwo bazosaba babure babe mu gasho, babure babe hari amageregere bonyene bazohisabira ati turasavye mubure mudutware mageregere kuriko tube mu maso yabo twahemukiye, kuriko tube mu maso y'abantu twakoranye umenga bariko turiko dukorera hamwe ariko mu nyuma tukabahemukira. Nubwo ubwo bucamanza butobaho ngo turabababariye, amaso yabo bonyene kubera batazoba bagifise iyo power yo kwica, amaso yabo azobereka ivyo bakoze batera isoni, bisabire bonyene kuja kuba ahantu muri mageragere canke abandi nabo bihisumu bavuge bati nubundi ntaco tukiri ico mu gihe tutagifise ingufu zo kubandanya dukora ibibi twakora kandi tukabubu tugiye kubana nabo twabikorera. Nuko bizogenda ariko ntihagire umuntu numwe yigera yibagira yirengagiza uruhara rw'umugore muri community. Banza urabe mu Burundi dufise killing machine yahavukiye ariyo yiga izira generation za Jeannette Kagame. Abo biganya abana b'abanyarwandakazi bigana bari mu gihugu cy'u Burundi baravyaye. Mugabo abo ba killing machine descendant y'aba killing machine baba mu gihugu cy'u Burundi. Aho kuvuga ati Uburundi bwakiriye ba data, bwakiriye ba sokuru, twarahakuriye. Noneho ntitwahakuriye gusa baranaturetse tuba mu muji wa mbere ubaho wa Bujumbura, mu gihe mu bindi bihugu imiji mikuru batemera abanyamahanga bayivayangamwo, naho nyene abanyamahanga bafise intego mbi bobo barekuriye Bujumbura bayigiriye yabo. Aho kuvuga ati deka dukunde iki gihugu guko kwisi yose nzima nta gihugu na kimwe kindi tworonka twivayangamo nk'u Burundi. Raba uko bameze ubu bari aba descendant baba killing machine, abavyeyi bakuze bari mu myaka 50 n'iyindi nibo bahanura abakobwa babo ngo gende mugaramire bari abahutu mu bateshi banga mwiba mabanga, nibo bakorana na ba Jeannette Kigali na ba Kagame na bari abandi ba Dani Munyuza n'abandi bose muzi b'inkozi z'ikibiba b'Kigali, nibo bakorana niyo descendant yabo iri killing machine Bujumbura kuvuruga abarundi, kuvuruga igihugu cy'u Burundi no kwica abayobozi b'u Burundi, kandi bazi ku by'ukuri yuko u Burundi mu ncamake ni nk'igihugu cyabo. Mu gihe bahavukiye bari bakwiye kugikunda nk'igihugu cyabo. Murabona uruhara umugore, uruhara umutegarugori agira mu kwica canke mu gukiza, n'uruhara rukomeye cyane gusumba n'uruhara rw'umugabo, kuko bareze abana babo bababwira bati bane bacu ntimukugururira amaguru umuntu n'umwe wari wese atari umugabo wanyu nibara. Naho hoboneka uwo mugabo azana iyo ideology kuyumvisha uwo mwana w'umukobwa ati twagomba tugutume uzogende ushikire uriya mugabo kugira ngo umudukuriremwe amabanga kunuku wemere muryamane, yogenda akabibwira nyina akamubwira ati buka bimwe nakubwira mwana wanje ntugahenere abarundi, ntugahenera abantu, ntugahene. Umwana w'umukobwa acagenda akavuga atoya, ariko ba nyina bakuza arivyo bakora, noneho n'abana babo nivyo bakora, noneho raba mu ncamake ubu nuko gusa abakobwa babo ubu babigishiye gukura mwinda cyane, baratwarinda bakaza kwica abana babo. Mugabo nabonye niyaba bariko baravyara n'abana babo nico bovuyemwo kubera ko umugore canke umutegarugori afise uruhara runini cyane muri societe, haba mu gukiza canke mu kwica. Rero ibibazo dufise muri societe, ibibazo biri muri societe nyarwanda, kwisonga abategarugori babifisemwo uruhara baba killing machine, kwisonga abategarugori babifisemwo uruhara guko iriya ntambara niyiri muri Kongo, bari aba killing machine b'abagore bose, bari abagabo babo munazi ko badakofora mu nzu zabo, murabizi birazwi neza ko bari abagabo babo na sike batayifise. Mu gihe rero badashobora kugira ngo na sike mu rugo rwabo, bisigura yuko iyaba bajya abagore baba killing machine bari abantu beza, bari abantu bubaha Imana, bari abantu banka uwuvisha amaraso, ni kuvuga
conflit zisanzwe za politike zohabaye hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu mugabe ikintu kitohabaye ni genocide yo guhonya abagabo kwegeranya abana b'abahungu b'abanyarwanda babatwara ku macuniro babicirayo kwegeranya abana b'abahungu b'abanyarwanda babatwara babanyuruza babafungira ahantu bijya byose bakorera abana b'abahungu b'abanyarwanda ntabwo vyobayeho mu gihe iyaba bariya abagore ari abantu beza rero bariya abagore bose mubona ku ma YouTube abishira hejuru bariya bose na killing machine kuko nta mugore numwe muri bo uzobona agaragara n'isura yiwe avuge ati mu vyo dukora byose bavyeyi muze twiyamirize ihonya abana bacu nta muntu azoguhenda ngo umuntu akubwira ngo umwana wawe agiye mu kindi gihugu kugwana intambara yasotowe n'igihugu cyawe mu nzira yo kwiba ivyico gihugu bija ku muntu umwe ngo nugufira igihugu uko no kuguhenda iyaba ivyo bivye muri Kongo baca babizana bigakwiragira mu banyarwanda hose nanje ntabahenze no babwiye nti kuba baja muri Kongo bakiba ni kosa mugabo ukuri nuko abanyarwanda bose birabashikira ni inyungu z'u Rwanda nka Amerika munazi kwitera ibihugu byose kandi kiba iryo ni kosa nta muntu numwe afiso ya mu munyamerika cyanke umuntu wese asanzwe nta muntu numwe yavuga ngo kuba Amerika igenda igatera ibindi bihugu kabiba ngo ni ibintu byiza ni ibintu bibi birakavumwa mugabo nta munyamerika numwe harimwo na twebwe aba immigrant bo muri Amerika twoharira yuko izo benefite igihugu cya Amerika kiba ngo ntizidushikira mu gihe igitoro duca tugenda tukagura amadolari 2 mu gihe service zose zica ziba neza cyane mu gihe begeranije igitoro cishi ivyo biba natwe tubirya ko abanyamerika umugabe kibabaje cy'u Rwanda ngiki abantu baragenda bagafa abavyeyi babo bakabuzwa kubivuga no kugandara noneho na vya bindi bivye bariko bapfira bariko na vya bindi vyibwe bakabipfira bariko biribwa ntibigaruka ngo bifasha abanyarwanda ntibigaruka ngo bishike ewe no muri killing machine indani bakari agatiko kose nico gituma mwabonye bari abagore abagabo babo biciwe mu ntuze by the way nimba mwarabonye bari ku maziko bashingura bari aba generale umurazi ko bashingura aba generale gusa ubundi busoda bwose bufira muri iriya ntambara ya Kongo babutanka amase y'inka nta nuko bigera bana they don't care urumva bari aba generale nabo babaha nyine akubahiro gusa gatoyi kuko bigeze kuba aba generale mwarabonye bari abagore n'abana babo kuntu barira bafite imanga ariko naritegereje bari abagore ndavuga ati mbega mana imana itubabarire wa mugore we wa generale urize ko apfiriye muri Kongo kwiba wibagiye abana yakumakumye yagiye ajanye bamufiriye iruhande wibaza yuko umugabo wawe yashikiriwe hatarafa abana nka 60 bamukikije kubera iki utariko utigeze wiyumvirana gato n'umunsi umwe abana abavyeyi babo bana bafanye n'umugabo wawe kubera iki utokwiyumvirana gato n'umunsi umwe bene wabo babo bana bariko bajanye n'umugabo wawe kandi benshi batwawe ku nguvu kubera ko utokwiyumvirana gato n'umunsi umwe bashiki babo canke hariho n'abajanywe bamaze kubaka bafise abana bakiri under 10 years kubera ko utokwiyumvirana gato bari abana bari abagabo basize bari munsi y'imyaka 10 bazovuga ngo papa yarinde urumva sino kuvuga ngo papa yarinde burya iyo ubuze so na nyoko cyangwa ukabura so gusa ariko ukaronka ivyangombwa akarorero ukaronka ahantu batagutuntuza ukaronka ingi urya neza ukaja kwishuri ukambara neza yes agahinda kuko utagira umuvyeyi urakagira mugabo ntugira agahinda kubuzima busanzwe kubera iki ivyo mutavyiyumvira ariko iyo Imana yakoze ibitangaza neza urugamba rw'abakongo rukagenda neza abagabo banyuma bakabakubita urusoro rumwe mugaca mutangura gufite imanga biga no kwitera iso ntimuzoze murarira mwabagore baba killing machine nagoma ndabahanure ntimuzoze murira iyo bisha abagabo banyuma biciye muri Kongo bakabazana kubahamba ntimuzoze murira ntimuzoze mwemerana kamera ko zibafata ati kubera iki kubera ko muba muriko mu ncamake n'ukwidigadiga biga bintu bavyita kwigira muba muriko murigira mwidigadiga mwisetsa ntushobora kuba umaze imyaka 10 15 16 25 wubakanye n'umugabo wawe ku munsi yica abana barenga 20 bikakunezera kandi uri umugore wavyaye mugabo umunsi bamudunya urusoro rumwe cyutangana
uri kurizwa nuko uhomvye nta shenete y'izahabu ivuye muri Kongo uzosubira kuronka nta ruheta ruriko diyama ya Kongo uzosubira kuronka uri kurizwa nuko uhomvye umugabo wawe atazosubira kudandaza urumogi rwa magendo ngo uronka amahera mu ncamake nturizwa icambere na mbere ntikurizwa nuko umugabo wawe apfuye ico ni kimwe ica kabiri ntikurizwa nabo yishishije ico ni kindi ica gatatu ntikurizwa n'umuvumo umugabo wawe azanira igihugu cawe uwo muri kazoza uriko urizwa gusa n'ibintu wakunda cyane utazosubira kuronka ivyo rero bintu mwari mukwiye kuririra mu vyumba vyanyu mwaza hagiye ku maziko mugafata za karantike ubona ko mugira abakristo mukaririmba hanyuma mugataha kuko ku vy'ukuri umuntu wese abitegereza yaba umunyarwanda ari ndani mu Rwanda mwahekuye canke yaba umuntu wese w'umunyamahanga natwe bw'abarundi tubitegereje nta kabonge tubona mu mufise atari kurizwa nuko mugiye guhomba hanyuma rero kuri uyu Jeannette Kagame afise uruhara ntangere mu ntuzeye mu kwica no guhekura no kwambura abanyarwanda abasesengura neza baranavuga yuko Jeannette Kagame afise n'ubugome bwoba busumba n'ubwo umugabo wiwe guko n'amaraporo menshi ivy'umugabo we yagiye akorera ko kenshi byo gutoteza abanyarwanda ari amaraporo menshi yahabwa na Jeannette Kagame nabo bari kumwe ariko nagomba ndababwire mwahitiye mubona hariho ingeso mu misi za YouTube zikije mu Rwanda baratuma ko bari abakobwa baba misi abenshi ntibacemera no kuja kuri YouTube zimwe nta navuze izina ariko muribuka neza ko hari ama YouTube bari abakobwa bajako hari ikibazo cari caraharawe bababaza ngo ninde ngo citegererezo cyawe mu buzima bari abana bose b'abakobwa bama bavuga ngo citegererezo cyacu ngo ni Madame Jeannette Kagame ngo first lady nagomba barundi kazi abanyarwanda kazi mukurikira ziga YouTube muzo kurikirana ubu biragoye kugira uzoronke umwana w'umunyarwandakazi w'umukobwa kubwira ngo icitegererezo ciwe ngo ni first lady munazi cyatuma first lady yari icitegererezo cyabo first lady ya training abanyina babo ukuntu bashobora kwambura abanyagihugu basanzwe ba training abanyina babo ukuntu utargetinga aka business k'umuntu kakamutwara ukakagira kiwawe wamunyuruje wamwishe canke wamwagirije ibindi wamufungishije mu ncamake first lady hari uruhara yagize muri community y'abakiringi mashini b'abagore abigisha ubumenja kabisa mugabo ehenge ukuntu vyagenze bamaze kwambura abo bambura bose bakabamara murabona ko baciye basubiranamo mwahitiye mubona ukaza wumva ngo inzu y'umutajirikana kayaguzwe ngo yadandajwe ngo nakabamutwaye ibintu babandi nyene bo mu gatiko batangura gusubiranamo babana baca batangura guhinyura kumbe bya bindi wa muntu usicitegererezo ahubwo wa muntu n'umwambuzi uno musi rero muri bari abana bizokugora kumva abana bavuga ngo icitegerezo cyabo ngo yari first lady guko uwo first lady burya biranamaramaje kumva kuvyara umwana ukamurera imyaka 200 mugabo akaba wewe nyina atarigera kubona nk'icitegererezo umuntu ugasanga ntibaranahura ntibarahana na yamba umuntu akavuga ngo naka niwe citegerezo canje atanu umunsi numwe barahura canke naho barahuye bahuriye muri public batarigera bamarana amasaha 12 personal umugabo wewe wamutwaye amezi 9 ukanamutunga imyaka 20 ari muri public ariko aratanga ngo icitegerezo ciwe akubahuka akavuga umuntu mu gihundi bava ngo umunyagahinga umuntu mutabana umuntu ataje musana umuntu nyene ubona uko ukavuga ngo niwe citegererezo canje bica bisigura yuko hari kansorobo wewe nyine wamureze bica bisigura ko hariho ukuntu wareze nabi ivyo rero nuko biba bimeze ariko nagomba tuvugisha ukuri tuvuga tuti muri killing machine kwisonga uwa mbere ni Jeannette Kagame kuko nibo bashigikira bari abagabo nemeza neza nk'umukenyezi nzi neza power z'abakenyezi mu rugo tugira nemeza neza yuko umuhungu wanje nta ntambara yogwana kabiri gatatu nta bishatsi kwayibandanya wikomere niyobaho nta nagatoye umugabo wanje nta ntambara yogwana kabiri gatatu iyo ntambara je ntayishigikiye ntayifise mu ruhara ngo ikomere ntivyo kunda nagatoye izo ntambara zose ziko zirakunda kubera support ziva muri bari abagore babitewe niki babitewe n'ukuntu bakunda amaronko babitewe n'ukuntu bakunda amahera mu ncamake bari abagore nabo ntibanegwa naho abagabo babo bogwa muri Kongo bose as long as babibira amahera kaza as long as imishahara ibiri ishigwa kuri konte bakagira access ntaco bibatwaye bobo igikuru no guhikundira amaronko bari abagore bakunda amaronko gusumba uko bakunda igihugu bari abagore bakunda amaronko gusumba uko bakunda abagabo babo bari abagore bakunda amaronko gusumba uko bakunda abana babo ico tutavuze coco nuko twavuga yuko boba bakunda ugwaruka nakazoza kugwaruka nta na gato guko yaba bakunda ugwaruka nakazoza kugwaruka
ntabwo baba bubahuka bagafata nk'umuntu nka Kizito bakamwicisha bagafata nk'abariya bose muzi bishwe bakabica bagafata abavyeyi boreza abana nka Idamange bakamufunga afise abana bato bagafata nka madame Ingabire Victoire avuga ati numukenyezi w'icitegererezo yohuza abandi bakenyezi kabigisha n'ukuntu communauté zegeranya bakamita ngo n'umujenosidere mu nzira gusa yo kumuteshaguza yuko guteshaguza umutekano mu nzira yo guteshaguza yuko igihugu cyo kuyubaka kugira ngo bobo babandanye basahura biba rero mu rusyo dukoma n'ingasiro banyarwandakazi barundikazi bariya abagore b'abakiringi mashini nabo babifisemo uruhara 100% na bariya abagore bose batereswe mu nteko nka decoration y'amashugwe yapfuye murazi y'amashugwe abacayina bakora atari fresh flowers bariya abagore bateretswe mu nteko badashobora kuburaburizamwo intambara yo kwicugwaruka n'intambara yo kunyuruza ugwaruka badashobora kuyiburiburizamwo bariya abagore n'amadecoration ya fake flowers bya bishugwe bitigera bifa n'inkungugirwa ko ntubone ko inkungugu yaguye ko bari abagore bashize mu nteko y'u Rwanda niko bari kuko nabo ntaco bamariye ugwaruka nabo bari muri timu ya killing machine rero iyo tuko turavuga ngo M23 tuze turayivugana n'abagore bayo kuko iyi ntambara barayishigikiye ku by'ukuri kandi bo bayifise banayishigikiye cyane ahubwo bo bakwifuza yuko abagabo bo bandanye cyane kugira ngo babandanye surprise yo kuba surprising ubuzima bwa hariya ju bimenyereje kandi ku by'ukuri u Rwanda rutivye abagabo babo badashobora ku provide ivyo bintu vya hariya ju abo bagore babo bakunda harandugwe kandi havumwe umugore ashigikira gusesa amaraso harandugwe kandi havumwe umugore ashigikira yuko umwana wa mugenzi we yoza kwicirwa mu ishamba yatwawe yo ku nguvu harandugwe kandi havumwe umugore wese yambura utwo umugore mugenzi we yarondeye yabiri yakuya abo bagore barakarandurwa barakavumwa n'Uwiteka kuko ntibakwiye kwitwa abagore mu ncamake abo bagore novuga yuko ari abagore bibiza mu ncamake babayeho mu mubiri mugabo neza na neza descendant zabo ari amadayimoni kuko mu ncamake umugore cyangwa umukenyezi wese ahari abakwiye kuba support y'uwundi mukenyezi bimuvuye ku mutima ntabakwiye kuba umwiba umwana wiwe ntabakwiye kuba umuhekura ntabakwiye kuba umufakaza ntabakwiye kuba umutwara umugabo harandugwe kandi havumwe abagore biba abagabo babandi cyo nacibagiye ari naco kibagikwiye kuba kwisonga kandi harandugwe kandi havumwe abagore bashuhurira abagabo babo mu ntambara kugira ngo babashobore kubaronsa ivyo umubiri bipfuza impuzu n'ibirato n'amashenete n'amenge kuva ngo n'amashetani nico kimwe amashenete y'amadiyama n'ibindi akemera ngo umugabo we nagende kubipfira bimuronderere atanezwa amagara y'umugabo we avuga ngo azironga azuri kurabizana nta kibazo udafiriye kuri urwo rugamba yatombora akaza atafuye mugabo bamurashe ukuguru kwacitse imyaka 2-3 ugiye kumuraba ugasanga yarafutanye kubera ko wa mugore ntakimubona nk'umugabo wiwe wamubona nk'ubucafu kubera ko atagifise za nguvu zo kuza kumwibira ibyo umugore yifuza rero ku by'ukuri barundi kazi abanyarwandakazi bakongomani mwese mumenye yuko izi ntambara ko turagwana kwisonga abagore babifisemo uruhara abagabo benshi ndazi ntibashobora gutuma gatoki ngo abagore babifisemo uruhara ku macano kanaka guko abagore n'abantu bazi abagore turazi intuzeye burya abagore tuzi urugamba nubwo mubona tutakunda kugwana cyane ngo bigaragare ariko tuzi urugamba kuko nk'abo bagore bumvise ati hari umugabo yavuze yuko abagore bari bafise umwe uruhara abagore bose bafise uruhara baca baduka nguriya mugabo kwanza ngo n'intuzeye baca bazana bimwe by'intuzeye ngo agateka k'umukenyezi yagahonyanze yahonyanze yavuze ukunuku rero ibi by'abagore bisaba yuko bivugwa natwe abagore nkabo kuko turabagore ntibazokwitwaza ngo turabagore kandi natwe turabavyeyi twarahetse mugabo abagore biyo myumvirire bose barakavumwa n'Uwiteka abagore biyo myumvirire barakugagwa ibitereko byabo ntibikibungenga abana kuko n'abana bavyaye ntaco babamarira mu by'ukuri nuko biba biri
mwese rero mugire ibihe vyiza barundi kazi banyarwandakazi bakongomani batanzania mwese mugire ibihe vyiza ariko dusenyere ku mugozi umwe wo kurwanya iki wo kurwanya ikibi dusenyere ku mugozi umwe wo kurwanya abagore b'ubwenge buke bakunda ivy'isi mugabo bakanka ikiremwa muntu ku vy'ukuri kandi bazi yuko Imana yabatoranije kuba abafasha bayo mu kurema harimwo kubumba umuntu akabakuriramwo rero mwese mugire ibihe vyiza aho muherereye musangize video yanje abandi bose mukore share mukore subscribe mukore like kandi mwese ndabakunda cyane mugire ibihe vyiza mwese bye